nabibabwiye ubuzima bwanyu buzokwamaho. Nimwahe ubuzima bwanyu muzoronka impera mw'ijuru. Nivy'ukuri nabibabwiye ubuzima bwanyu buzokwamaho. Nimwaheba amatungo yanyu je nzobagira abatoni. Nivy'ukuri nabibabwiye ubuzima bwanyu buzokwamaho. Umugayo wa Kristo
Patiri Telesforo Nduwimana ni mwene Sinigirira Anselme n'abange baseka Gloriosa. Patiri Telesforo Nduwimana yavukiye muri paruwasi ya Ruganza iri mu ntara ya Kayanza muri komine ya Kayanza umusozi wa Kivumu kw'igenekerezo rya 25 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 949. Patiri Telesforo Nduwimana yarabatirije umuryango w'Abimana muri iyo paruwasi nyene ya Ruganza kw'igenekerezo ry'indwi Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Mu gitabo cyabatirijwe muri paruwasi ya Ruganza ari ku nimero 5,654. Patiri Telesforo yaronse urusangi rwa mbere kw'igenekerezo rya mbere Ruheshi umwaka wa 2001 muri paruwasi ya Ruganza. Yakomejwe muri Mutima Mweranda ku itariki ya 12 Mukakaro umwaka wa 2003 muri paruwasi nyene ya Ruganza. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 997 gushika umwaka wa 2003 Patiri Telesforo yakariga amashuri y'intango niho mbere yacaronka n'urupapuro wemeza ko arangije ivyigwa by'amashuri y'intango. Kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2009 Patiri Telesforo Nduwimana acaja kwiga kuri lycée communale Murima, shuri ya komine ya Murima. Kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2012 Telesforo yakariga muri lycée yitiriwe Joseph Mweranda y'Igatara niho yaronkeye n'impamyabushobozi mu vyigwa birera abigisha bimwe bita mu Gifaransa normale. Patiri Telesforo yahejeje amashuri yisumbuye y'Igatara yaciye yiyumva mu muhamagaro wo kwihebera Imana niho yaciye yandikira umwepiskopi ngo amwinjize muri uyo muryango w'abasaseredoti atangure kugitegurira neza. Umwepiskopi nawe araheze aramwishura mu mwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2016 yari kariga ivyigwa vy'ubwitonzi bimwe bita mu Gifaransa philosophie mw'iseminari nkuru y'Iburasira. Ahejeje iyo filosofia ivyigwa vy'ubwitonzi Burasira umwepiskopi yaciye amurungika muri wa mwaka wo kwimenyereza ubutumwa muri paruwasi ya Murehe. Ahejeje uwo mwaka wo kwimenyereza ubutumwa mu Gifaransa bitwa stage yasubiye yarandikira ikete umwepiskopi amusaba yuko yomuha uburenganzira bwo kubandanya ico ciyumviro ciwe kugira ngo amurungike kwiga ivyigwa ndoramana mu Gifaransa bitwa théologie. Umwepiskopi nawe aramukundira aca murungika mw'ishuri hari Igitega mu seminari nkuru y'Igitega yitiriwe Umweranda Papa Paulo wa kabiri. Aca itangwa ariyo seminari umwaka wa 2017 ayirangiza mu 2021. Kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021 niho umwepiskopi wacu yaca amubikako ibiganza akamwakira mu mutigiri w'abasaseredoti begukiye diocese yacu ya Ngozi. Umwepiskopi yamaze kumwatira yaciye amuha ubutumwa yaciye amurungika muri paruwasi ya Mpamirundi aca muha ubutumwa bwo kuba umunyabigega wa paruwasi bimwe bita mu Gifaransa économe paroissiale. Hano nk'iryo kete Patiri Telesforo yaciye abangukira ubwo butumwa aho kw'igenekerezo rya mbere Nyakanga uyo mwaka wa 2021
yaciye ashika muri iyo paruwasi ya Mparamirundi acahamara imyaka 2. Mu kwezi kwa Mukakaro umwepiskopi yaciye amutorera ubundi butumwa 2023 acamurungika kuba patiri mukuru muri paruwasi ya Gicumbi. Aho abona iryo kete Patiri Tesiforo aciye agamburuka kw'igenekerezo rya 12 Nyandagaro 2023 yaciye ava muri paruwasi ya Mparamirundi yerekeza muri paruwasi ya Gicumbi aho yaragiye kuba patiri mukuru ya paruwasi. Patiri Tesiforo arangura ubwo butumwa muri paruwasi ya Gicumbi nka patiri mukuru birashimwa. Amagara arahava aramukika. Ku munsi wa kabiri itariki ya 29 y'ukwezi kwa Gitugutu muri uyu mwaka nyene w'2024 niho yaciye aja kwivuza mu bitaro bikuru vy'Ikiremba. Mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu itariki ya kabiri y'ukwezi kwa Munyonyo nyene turimwo Patiri Tesiforo aciye arenguka i Bukama. Muvukanyi wacu Patiri Tesiforo niwigira amahoro. Udusigaranye umubabaro n'intuntu nyinshi kuko Ekleziya yari ikigukeneye, ariko kubera ukwemera dufise muri Yezu Kristu yapfuye akongera akazuka, turahimbawe cyane kuko twaronse umuvugizi mwiza ku Mana. Uradusabira rero tuzosangire tuzogusanga iyo uri mu ijuru, twinaza Imana tuyibona imbona nkubone. Nitugire Kristo.
ijambo